umva yari yahisemo kureka kubivuga ariko vyaramwanse mu nda aruhiye kubishira hanze. Uyu ni umuririmbyi Satubi Saturama Bafre Satellite aherutse gukora agisida mu buryo budasanzwe, bwa buryo nyine butumvikana neza, bwa buryo nyine butangaje. Ikidasanzwe rero muri iyo agisida nuko avuga yuko boba bagerageje kumwica bivanye n'ivyo basanze muri iyo modoka mu gihe bari ku mufundi bagiye kuyishira ku murongo kuyirepara. Ivyo rero bikaba vyateye induru nyinshi mu bafana batandukanye no mu bakunzi b'umuziki ndundi, umuziki wa Buja Flavor. Bamwe bakavuga ngo ese boba bagombye kumwica kubera ko muri no misi uyu muririmbyi Satubi Saturama Bafre yoba yifatiye akarere, na cyane kuri no ndirimbo yiwe Kirisese, aho usanga ahantu hariho hose kirakona usanga bariko baravuga umuririmbyi Satubi Saturama Bafre. Abantu benshi rero bakavuga yuko boba bashatse kumuziza iyo hiti y'umuririmbyi Satubi amazi imisi afise. Nanarirya yuko uyu muririmbyi Satubi inyuma yo kutaririmba muri konsere ya Kamiliyoni, ivyo navyo vyatumye akomeza kuvugwa. Reka turebere hamwe mu buryo buramvuye ivy'iyi agisida, turebere hamwe n'ukuntu umuririmbyi Satubi Saturama Bafre amaze imisi avugwa hirya no hino bivanye n'imvo zitandukanye. Uyu muririmbyi Satubi akaba ari wamaze imisi ari hiti ariko aravugwa ku bintu bitandukanye. Aha ni kuri Agize Dream TV, ikiganiro ni The Update, aho tubabwira inkuru zitandukanye ziriko zacacana ku mbuga zitandukanye hirya no hino, ariko nanone tukababwira inkuru nziza, inkuru zimeze neza, inkuru ushobora kumviriza zikagukura hamwe zikagushira ahandi, inkuru ushobora kumenya ngo niki kiko kirapasa hirya no hino, na cyane muri music ya Buja Flavor. Kuri mikro muri kumena True Boy. Achieve your dreams. Numuririmbyi Satubi Saturama Bafre, umuririmbyi w'umurundi amaze imisi yarigaruriye imitima y'abantu benshi, amaze imisi yarigaruriye akarere ka music ya Buja Flavor, na cyane abishije mu ndirimbo yiwe Kirisese. Imaze imisi iri kiravugwa gusa atayindi hiti nimwe iri kiravugwa muri no misi atari iyo ndirimbo yiwe Kirisese. Iyo ndirimbo yiwe Kirisese ikaba yamuhaye ama-challenge menshi, ikaba yavuzwe n'abantu benshi kandi b'ibihangange batandukanye. Iyo ndirimbo Kirisese y'umuririmbyi Satubi ikaba yarakorewe ama-challenge atandukanye, kandi ama-challenge nyene y'ivyamamare. Aho ndavuga nka challenge y'umukobwa w'icamamare kuva muri Kenya yitwa Queen Keke. Aho ndavuga nka challenge y'umwana mutoya cyane Tenge kuva muri Uganda. Aho ndavuga nka challenge y'umulegend wacu Kidumu, Kibido, Kibuganizo n'abandi benshi batandukanye. Aho ndavuga nka Kigingiro Comedie nawe nyene yaragize icyo abivuga ko Agize n'abandi benshi bafise amazina muri iyi industry ya Buja Flavor. Ni indirimbo Kirisese yavugishije benshi no kubijanye n'ama-views iriko iraronka, ku buryo benshi bavuze ngo oya si ama-views nyayo ahubwo n'ama-views yoba yaboostinze. Iyi ndirimbo Kirisese yerekana kwibutsa yuko yakwije umumiliyoni w'ama-views ku misi 10 gusa. Ivyo bikaba vyabaye agatangaza muri iyi industry ya Buja Flavor. Iyo ndirimbo Kirisese ubu tuvugana iriko irababa kukwiza imiliyoni 2 z'ama-views, ndetse bikabandanya bivugisha abantu, ndetse benshi bakavuga ko ariyo ntandaro yo gukora agisida kuno muririmbyi Satubi Saturama Bafre. Ukumva yuko nyene ho bariho ababaya b'abantu batari beza bashaka kumugira nabi, bashaka kumukura kuri inosi, ariko Imana igakomeza gukinga. Reka turebere hamwe ibijanye n'ino agisida yiwe. Umunsi umuririmbyi Satubi Saturama Bafre
agira agisida. Imodoka yiwe yaririwe uratemberezwa n'umugore wiwe Bernice, kubera ko umugore we Bernice imodoka yiwe yari yabuze igitoro. Ariko rero satbi satura amabafure hageze ku mugoroba baravuga ngo iyi modoka kugira nanje ntembere nk'ibisanzwe, maze umuririmbyi satbi satura amabafure abwira umushoferi weti ngo tugende. Maze bageze muri ville baca bakora aka agisida gatoya nyine wogira ngo karoroheje, ariko nanone satbi ntiyavyitaho. Ariko hageze yuko agenda gukoresha imodoka ku mufundi, maze umufundi aca asanga ikintu runaka, ikintu kidasobanutse neza, ariko benshi bavuga yuko ari amaguru y'inkoko, aca agisanga muri iyo modoka. Maze umuririmbyi satbi aca atangura kugira ubwoba buke avuga ngo what is this, ibi ni biki? Uyu muririmbyi satbi yagerageje kubihishahisha kubera ko yatinya ko niyabishira hanze abantu baca batangura kuvuga ngo ni bezi, baca batangura kumurya imihari ngo nukugira ngo akomeze kuvugwa. Ariko nanone vyaramwase mu nda aravuga ngo ikiba nikibe, reka ndabishire hanze kugira ndanashimire n'Imana ko nkiri muzima. Umuririmbyi satbi nibwo yahisemo kubishira hanze abicishije ku mbuga ziwasanzwe akoresha. Abicishije ku mbuga ziwasanzwe akoresha yavuze ngo kubaza ibintu ayo n'amaguru y'iki mekanisiye yakuye muri kapo moteri mejeje gukora agisida. Abandanya avuga ngo uzi yuko babinteze mu modoka, gusa Imana ishimwe ntaco nabaye, hama Imana irababonasha nta vyinshi mvuze. Ubwo nibwo butumwa, ayo niyo majambo y'inkoramutima satbi satura amabafure yacishiye ku rubuga rwe rwa Facebook ashimira n'Imana ko akiri muzima ataco yabaye, haba iyo agisida haba ibyo birozi ntacyo vyamutwaye, aracadundega ameze neza cyane umuririmbyi wacu satbi satura amabafure. Wewe wumvirije kino kiganiro kandi ukabukunda umuziki wa Buja Flavor, vy'umwihariko ukabukunda umuziki wa King Satbi satura amabafure, ndabizi yuko ufise ico wovuga kandi kitari gito, ariko akanyani gwawe kugira ngo ugire ico uvuze kuri ino agisida ya King Satbi satura amabafure, no kuri abo bantu bashaka kumwipfuriza ibibi gusa, bashaka kumwipfuriza kuva kuri ino si kandi atari bo mana. Uyu muririmbyi satbi satura amabafure nukuri yabaye akasamutwe muri iyi industry ya Buja Flavor, vyiyongereko n'ukuntu yase kuririmba muri konsere ya Kamiliyoni, bivanye n'ukuntu yabona yuko umwanya wabaye mutoya cyane kandi yarakeneye umwanya wo kugaragariza abafana umunezero no kubaryohera mu buryo butandukanye. Uyu muririmbyi satbi satura amabafure reka tumusengere tunamushikire mu vyo ariko arakora vyose, kuko n'umuririmbyi w'umurundi aserukira igihugu cacu mu makungu, aho ndavuga muri music ndundi. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, je nama ndababwira ngo guys, let's support our industry Buja Flavor. Nitwabikora neza ejo cyangwa ejo bundi tuzokwisanga turi hejuru cyane mu bicu, aho batosigara batureba bakavuga ngo mu Burundi bararirimba, aho ndavuga abanyamahanga. Ariko nanone no kugira urukundo apana ivyo kurogana, kuko ivyo kurogana ntivyubaka ahubwo birasambura ndetse bigatwara ubuzima bw'abantu benshi, ubuzima bw'inzira karengane. Reka mukanya dusure mu bindi biganiro bitandukanye, amakuru atandukanye ariko aracaca nawo hirya no hino uyasanga kuri Achieve Your Dream TV kuri mikoma muri kumena True Boy.